zivugwa neza yuko wetu ashobora umwe ashobora kubakana na Lamnato aravuga ati jewe ndafise imbanyi yawe ikigikuremwo dukoresha telefone ombiriza ombiriza uravuga ndombe ko bakumva nshake nuze kuntelefona kuri WhatsApp sawa ntaco reka twanaye je nkoresha oya shaka kuntelefona kuri WhatsApp okay ntaco ndaguha mwitabe ama rero vuga rero oya reka akoze aco nanje uwo mujama ya video batangiye gukora avuga ngo kiraza kusha telefone koresha umwanya banze koresha umwanya mugufi sio nda subscribe bite man amahoro wari watangiye cine natangiye ndi kumwe nande nyene ngo mumvuge oya haje ndakuzi wambaye byabi nigiriye ni base kumva wigiye uje he nkoresha umwanya uje we namaze kugufata namaze kugufata ukiri kuntuze uri kiri ku moto oya bon je tambuze je bakunzi ba Free TV turi kumwe na wetu Charité wetu kuva je tango kino mupira bra bon jewe biga twinjire rimwe mu tere na Messi gusa hari ibintu byashoboye gorana Messi wa Messi yone Messi mwari akaja muri Paris Saint-Germain kandi amagire publicité natandishe mwatango kina rimwe mbe mwatango kina mu mwaka wa kangahe tugikina ikibangano tugikiramwo babita maga ndani abandi bagakoresha twatuntu tw'udukingirizo bashiramwe ndani tugiye twadukaje cyane je bica biranga ni we tubivugwa neza yuko muri no misi ariko arakina umupira mu gihe hariho n'izindi nkuru zivugwa neza yuko wetu ashobora umwe ashobora kubakana na Lamnato ndapfuye uriteze neza boda ukubana na Lamnato kwe ndakubwira kiki rero ndagukunda oya nitwe twemane umviriza ndi serious kuko Lamnato hari kinyamakuru kanaka cyamubajije ikibazo aravuga ati jewe ndafise imbanyi yawetu none ndumusaze kuko bazi ibintu nafise mwereka gusarisha ndafise seriye je ndafise nababwiza je Lamnato n'umugenzi gusa bisanzwe naho ariko horo gato kare rimwe man yes none Yesu umuntu ega Yesu yigize umuntu ndakwankiza kandi rero hagira dutera umupira iyo ni penalty ariko ntacyo cameraman avamo ba cameraman Yes bakunza Free TV tukumwe rero na wetu dushaka tumaze kwanza about Tigia TV yiwe wetu online TV ni televiziyo ikora cyane mu gihe agorana cyane we taragorana cyane ama link ni cyatu iyo utatanze link imane ntibarabe ibintu bakunze wetu online TV nagenda abwira imbere yo kunkora akagisho gatoya maze mugende kuri cameraman namende kubwira karinzi karavuge mu kiganiro ngira ndaze muzo bagora kukata Jewe tugitangwa no muniga namuha twakoranye ikiganiro nafise video yerekana avuga ati wana mubona bajya barandri bakesdani ngo kucha amatelefone ku rero ure tugedukore gute ikigikuremwo dukoresha telefone ombiriza ombiriza uravuga ndombe ko bakumva nshake nuze kuntelefona kuri WhatsApp sawa ntaco reka twanaye je nkoresha oya shaka kuntelefona kuri WhatsApp okay ntaco ndaguha mwitabe oya sawa dukoresha ku rero Yemange nkuko watisabanje sinabatutse yabwije uko sawa nawe rero bwije kandi jewe no microphone intuzenye oya yabaye tushe amapire yaheze unuzi ko gasezera akazogikata ndukuri kwimana kabara fate video ikafate video nzoshiramo bakunze bawe tunora iki ikafate video akazobikuramwe je nzobishiramwe ama rero vuga rero bakunze aco nanje uwo mujama ya video yatangiye gukora avuga ngo kiraza kusha telefone rero urumva no musi namufumye sasa rero kihenda ikora mu ngiyi video ndayifashe nzoca ndayishiramwe tubandanye ariko ntaco bitwaye reka dukomeza kaga system kaje sawa kate bukebuke none sizoshira ko nazo nzoca nkora ikiganiro cyo bandi ndera kamera manje ndamu kiganiro ni wetu afise inspiration mu bintu akina inspiration ikora kuri inde bon inspiration ndayikura kuri je nyene gusa umuntu anyinspira cyane ni Jesus Yesu burya we umaze igihe kingana kutarabisema ya Yesu bon jewe no kuri biro y'imashini yanje nayiko ndanayiraba turabisema ya Yesu
uraba bwa bundi ati ngo bantu bibugarire Jesse ndaba bijyagira genda bagusibuga kugira ngo bifavorize manje gutera imbere kuko udakiza abantu nkuko yabakiza bon ahandi urumva twese twemeye gukiza abantu ariko si ngomba ngo tugenda kumugaragaza tuvuga ngo ndamukijije ngo nico nifotora nkabyabire maze bisi ndiko ndabona ngo je ngo ndakiza abantu kaco genda ngo gukizwa n'ubunyene ngo je ngo ndazura abantu sasa uvuze ngo ndazura abantu ariko we urushokoro umaze kuzura n'umwe hasi jewe naho akabanga utwibira jewe naho nabikwasi nogenda ndi publiya ngo nagize bya bindi umuntu agiye gufasha umuntu ashize na kamera ngo mwabonye ko ndamufashije naho bukoze ugomba kabireka ubigi kumukunda muri make ujya mu pasteur bamwita gute mbe ujya mu pasteur sitana mu nzima umubwiye iki basi ujya mu pasteur bon jewe ujya mu pasteur ni byiza ariko gusa mugabo ijambo ry'Imana tubwira ngo icyo uhaye kubafu gutanze kubyo nako nikwiye kubimenya kuba kujye cukugumiza mu mufuko n'abakibana nturabe ko ozegi kandi kuba mfuko asofye none Yesu yigeze ko interview vango je ngo ndakaze Yesu nta na TV online zari zihari none hari umuntu yigeze abwira ngo je ndakaze ngo ndazura ariko we niwe wavuze ngo none je bitangaza nkora hari ndabibwiye nta numurabibwiye ndabaze kubwira wewe ariko biramaze kube nta kintu kiregera kigaragara baje ndyamba baje nibona nasunze je ngo bindaraka gusa mugabo si byiza iyo ukoze ikintu cyo gomba bibliye akemeza ko kuno ani interview nigeze kubonira aho umupasiteri wagiye nabonye kuri Bakalite yaranyoheye rero yoyo ebana umupasiteri azura akuramwe demon umuntu people bamwe sasa nabona umunyamakuru araje acha interview wa muntu yarafise ya demon acha mubaza ngo baje muva he ngo twe twara ndabwa none umunyamakuru ariko umunyamakuru yabaye umupasiteri ariko umva umunyamakuru ariko arabaza ya people ngo ajupa ngo hana ngo none ndabaye amukanya bavuga ngo fenda subscribe abwira ipepo ngo ipe baravagane ni pepo fresh umve ayo madayimoni ni marabwe mukati Imana dayimoni z'u Burundi ni star kwe nabasani ega badayimoni bubu ni nk'abasani bro musho kuba ni dayimoni nk'aba bantu bashengera ugasanga na madayimoni ntavyo tuzi gusa ntavyo ubona kwera uri dayimoni ntavyo ubona none ngo musho ngo uri dayimoni none ni ngo mwace mvuga ntahandi hose ho ukora umuti nabyo bifitirizo hora wisiga nti ndabivugira kuri ubivugira he kandi nawe nabyo hora ugira naje tavyo navuze none ho rumbonira nawe nabujya sasa yego ho rumbona ite gare ko naho horujaye je natwe kujayo natwe kujayo menda ati navuga ati ibi bintu ndomba njemwo iherezo ryavyo ni bibi wetu ujye mukobwa ukoresha je narigeze kumubaza tuvuye gutora kwakira Alikiba ngize uri ko twari twicaranye inyuma muri bus yego naramubaje amafaranga umuhemba arambwira neza amafaranga umuhemba ariko je ndanavuga ati akona yavuze ngo je yambwiye ngo umuhemba ngo bari ngo sensa yavuze ngaye cameraman nimbari 350 nimbari nambwiye ati man uri seri n'ivyo mbwiye tubwiza ukuri amafaranga ubumuhemba ujya mu demu kubigira abandi bamenye ukuri bavuga ati nibyabe nababwiye ati iyo ugomba gukora ikintu si ngombwa cyo mupostinga ngo nabikoreye oya ariko nka jewe urashobora kunyibira akabanga ati reka nabikubwire wenyine ego iyo biko oya wenda kubwira wenyine oya bimbwire nta abandi bikeneye ko bimenye oya mikrofone yashita ariko nizere ko muhemba amafaranga somwe dufise batatu bakora urumva n'abakameramani baca bagwira twizere nzo ko batari babandi bizorangira ukazubumva ngo ngira ngo shikirize ngo amahera ngo ameraniye uzoperereze je ko nomeze uzokumva uzokore imitwe yose ukazokumva umuntu akubeshe basi uzorondera umuntu akubesha gusa ati Charite yaramaze kushwana n'umuntu cyangwa kubana kumate kanje yose kiva nkiri moto icyo kintu uzogomba papanjura moze ndibaza umuci nyuma mubaze kwishaye turabaza kumuntu ashwaye wetu abarinze mu Kanyosha ubabwiye abarinze mu Kanyosha big up sana ndabemera cyane komezo muri Benfrey nk'abande nabande rega ni benshi ba Fabio va Melisane bande ni benshi ba Pere Music bande ni benshi sidora ndondagura ni benshi vraiment big up Berikisi ku mafuti we na Berikisi big up ku mafuti we mubwiye ivyo ni ubwita amafuti we yarafise mama begira wetu reka ndagushimire jewe kwa ebana mugarere mbe kushimira ebana ndimusekeza cyo guhimiriza abantu mwese muje kuri Wetu Online TV mufite subscribe na share na commenter bigende neza vraiment tuduze abantu kume ngo waranyigeza babonema jewe ya bari online ni bangaye bakeya baracari kuri MVG City amatarika wiki ukeneye nk'iki kiganiro giheze uzosanga ari nko
ego vrema nukuri mwiyaranje Nukuri Ben Bas. ndabasavye ndiko ndapambana jenge urazingora naho rango zo muri wakalaiti sasa rero ungeneye ko namwe mushigikira dukora umuti Ego. Ariko nk'utagutahuye neza. Adresse yawe ni adresse yadukorera oya adresse yawe wetu adresse ya umuntu akiraba ikigano gusa avuga ati ngira ndabe ikigano cyawe kuko ntakuzi muri ino shusho. Imana ibahezagire cyane kandi ndabashimye cyane abantu ko muri bakino kiganiro kandi muze kundabira katanzobi katabyarinde byose bigumizemo nta kigire kirekire kino kiganiro azovuga ngo aribyo nakaze Aisha tubadushire kurahagaragara wahombye gamani urakoze cyane ndakwizera sinahombye cyo izinko nkoresha umusheri wawe yakuriye byose umusheri wanjye umugore wanje uzi ko je nafsina okay umugore wawe yariye bwose arabumara ubunone neza cyane yakoresheje umwanya yitwa gute umugore wawe umugore wanjye yitwa beze itangwiki urumva yitwa koresha umwantine niko yitwa koresha umwantine aho sana bro kugira ngo nabandi bashikiye oya yesi bakunzi ba Flip TV yari pam